Yellow ladies and gentlemen, nizera yuko mumeze neza aho muri natwe turashima. Ino ni Diko Entertainment, mwarakoze kuduhitamwo mu makuru menshi atandukanye, na cyane yuko muba mumaze kumenyera yuko ariko tuyabahereza ku munota wa mbere. Nta kindi tugarutse kubahereza amakuru yihuta yandi bakubwira ngo yizewe, yandi abatarakoza amaguru hasi. Ni exclusive after exclusives, aho na yuko biriko biragenda neza muri kino gisata ca cinema, cyane muzi yuko arico tuvugira umunsi ku munsi. Muti none bimeze gute? Ni uno murundi kazi akora ama films, umukobwa amaze kubaka izina gatera intambwe iboneka muri kino gisata. Ni Uwimana Faxine niyo mazina yiwe ari kuri karanga muntu, naho ubundi izina bamumenyemwo ry'ibikogo cyo bita stage name ni Fanny Ravine. Ubona yuko yamaze gukora amateka. Fanny Ravine yamaze kugenywa nka brand ambassador wa company yitwa Sekanawe. Akaba ari company nkuko ndiko ndababwira ihingura ama Pampers n'ama Kotex meza mu gisagara ca Bujumbura. Noneho ino Sekanawe ikaba imaze kumenyekana yuko ari nimwe mu company ahagaze neza mu gihugu cy'u Burundi mu guhingura tuno dutambara ibyo bita ama Kotex. Noneho bagakora n'ama Pampers canke ama Pampers akoreshwa mu gutunganya abana bato. Ni Fanny Ravine agiye gukorana nino company mu kumenyekanisha ibyayo byose. Noneho bakazokorana mu kiringo kitashizwe ahabona, ariko ikiringo bivugwa yuko coba giharurirwa mu mwaka. Ino Sekanawe ikaba ivuga yuko yahisemwo gukorana nino mukinyi wa film kubera ko yabonye yuko biciye muri we ashobora kumenyekanisha ibintu vyabo, noneho bikamenyekana bikagera kure cane. Ikintu gitangaje kuri ino company nuko irongowe canke isanzwe ari y'umwigeme akiri muto. Ibi bikerekana neza na neza yuko abarundi kazi batakimeze kwa kundi abarundi kazi bakuye amaboko mu mpuzu, bikarekana yuko umurundi kazi atakiri wa wundi, atakiri wo gusasa guteka no gusenya, ahubwo asigaye ari karahara ntibacure mu ruganda. Ibyo uce wumva yuko ari nkenegwa mu iterambere ry'igihugu. Ibi birumvikana kandi yuko bihuje nuno Fanny Ravine biza koroha kubitahura nyene, nkuko nawe nyene ari umurundi kazi ubona ko yamaze gukura amaboko mu mpuzu. Noneho bino bikorwa ari karakora bikagenda birangwa n'igikundiro yagiye aragira, noneho gukora akazi kenshi bakagenda korana n'amakampani atari make. Subwa mbere Fanny Ravine yizegwa nkuko mbere nuno mwaka akaba ari contract ya kabiri asinye nyuma yuko yaraherutse gusinyanira na company yindi isanzwe ihingura amapine. Nako akaba yaramaze gusinyanira uno mwaka nyene n'inzu isanzwe idandaza amapine. Nukumukeza ariko kandi nukumutera intege n'abandi babonereho babandanye bakora cyane. Byerekana yuko ca gisata abantu batatahura ya cinema, abantu batabona yuko ishobora kugira ikiterereye. Uno munsi abarundi bariko barayibona, banyira ama companies, abafise ama entreprise, babandi twita ngo n'ababoss bagafaranga kitavye bakumva yuko botangira gukorana na bano ba artist, bano ba actresses, bano ba actors kugira bamenyekanishe ibintu byabo. Na cyane yuko bimaze kubonekana yuko bano ba stars bo muri films ari bamwe mu bantu bafise public nini, mushobora gukorana ibintu bikagenda neza. Umunezero mwinshi atwenga aryohewe cyane. Fanny Ravine yabwiye Sekanawe ati nta kibazo, murakoze kunyizera, tinizere ko tuzokorana neza kuko atari rwa mbere mba nkoze ibintu nka bino. Namwe ndabashimire mwahisemwo kutwizera aho muri hose. Be blessed, we are meeting Leila. Ciao ciao.